uja guca inyuma yawe umugabo abakobwa mu gisagara mwe mwabaye gute je kuri nduru bizi gute ko ndamuca je nanduru je ndiko ndatera kuraba n'abanyamajyambere ona tulia kwanza niongee ona mpatie kwanza hiyo shapo Unatoka nje. Mr. Kama umetoka nje. Umugabo wawe uza kumucamo uramaze kubibona ko tulia kwanza vitu gani Toka nje. we ona kwanza subiri kwanza Ona siyakwambie. inzu muyipanza amahera ngaho inzu muyipanza bayipanza amahera ngaho Ani wanje nibampangiye inzu hakuna nyumba yako ya binombori iyo ni ya franga Ona mbese toka nje. Ona Toka nje. bana je nabiyevye kugwana anogenda Ona ndakweretse bro siyakwambie na mimi nakuga mpore. hapana vya mpore Utatia nguvu. ima kwanza shapo yanje kwanza nipatie shapo yako amona tani kuhebe nipatie shapo yako nivarishi tu ali bakunzi ba nyishu media Amba kwanza usikia kwanza nikwambia mnyama sababu unanileta mu vitu ya hiki brother je ndi muri introduction kwanza yo ngomba ndangura iki kiganiro biba mimi na watu kubiongea wali niambia nikuye tu tuongee vingine vitu vya makamera tukubiongea vitu kama hiyo oya urumva jewe ngaha anye nabazanye ngaha anye rega sinabazaniye ngo twicare ngo kubusa kwanza wewe yakubwiye iki wewe kugira ubuzima ubuzima arambwira je ntara kimwe ndababwira urumva nabahuje ngaha anye kugira tushabore kuyaga none kuyaga namwe ne nica umviriza bro ndakubwira canke mwari mumenyereye muyaga muri babiri atawundi muntu umviriza ndakubwira ubifitemo inyungu ca je inyungu ihari nuko je naje ngaha kugira nyage n'uwo mukobwa one we ntumupangishirije inzu yego none je naje kuyaga rero nawe n'umupanga yiwawe sawa ariko je bintu je kubwira wapanze neza niba ari ibintu byo kwambura ni umviriza kwanza ndakubarire wewe umaze amezi 8 batakuriha inzu yego umugore w'abandi none we kwanza we mukurihisha inzu urihisha umugore cyangwa urisha umugabo birakuraho je ntibindaba ariko dushaka kumenya mwandikiraniye amasezerano n'umugore cyangwa mwandikiriye amasezerano n'umugabo jewe ingorane hari sindamenya ko uyu yashingisha urubanza rw'inzu canke ari undi umuntu yarushinjije je ibintu by'inzu nta ngorane mfise niba bimeze uko nuko nyene urarihwa neza oya bamfitiye amezi 8 ni ngorane none bagufitiye amezi 8 n'uye mupanga ngaha mu gisagara bashobora guheranira amezi 8 ntaje kurihisha inzu wamupangishirije urumva ikibazo ntaratahura bro jewe inzu bamfitiye amezi 8 sivyo nta ngorane birimo jewe ntibintera ingorane jewe ndazi ukungene impamvu bitantera ingorane ariko urazi ukungene urihwa Munajambo maji. Oya wibyo nibivuze je ndakubwiye ati je nangorane bindi. Sije nabivuze niko birire madame bimeze neza we. Bimeze neza. None amahera y'umugabo yari hagute. Zihari ukuntu nyene mpora ndayamuriye hanyene turazinanye je nawe. Murazinanye. None umugabo wawe we kwanza arabizi kwanza ukuntu muhora murehanira. Umugabo wanje nta nakimwazi. None kubera iki? None umugabo wanje ko atazi kurondera ubuzima. Umugabo wa ntazi kurondera ubuzima. None kubera iki uri umugore utagisha inama umugabo wawe ukuntu uri hinzo. Reka kutwinjirira mu buzima bwacu byo mu rugo we nibikura. Ronona. Umugore w'umugenzi n'igiti kiturirwa. Ibyo je navyo ndakora kandi nanumwe ibyo je navyo navuze. Oya. Ariko jembo nariko bigaragara kuko nta kuntu umugore yori hinzu hariho umugabo kandi umugabo nawe aguma yidoga avuga yuko umugore wiwe kwanza yaranamugishije inama bamwirukana bave muri iryanzo mugo umugore akaguma yanka hajya wewe umva none hari rega imvera ndakubaze nawe yabura umugabo w'uyu mugore sivyo ufitiye ideni y'amezi 8 sindiko ndagufata nabi sindiko ndakwishuza nta ninduru ndaguteraga mugabo we ntumwishuza kandi urumutera ni muteka oya ndazi kungene tuvugana n'umugore wiwe ariko urumva urya mugabo bakuzayishubeze beko urumva umvirize urya mugabo je nta mahoro muri ndamuteza ngo ndamubuza amahoro ngo canke ibiki oya abahe none yo kwimuka gute canke yaba ari wewe wari kwimuka gute nka wewe yari wewe oya none abonye none ukuntu w'umugore wiwe umugende umuji nyuma uraja kudodora yibaza ngo je kurihisha amahera y'inzu ukaca hamagara umugore none wewe n'umugore wiwe muramusangira umviza ndakubaza nta bintu byataye tuko turavugana nawe nyene navyivugira have je tuganire nte mawe je bigenda gute none numugisha inama umugabo wawe mu bihema wanje
erega kuba umugabo wanje ntamugisha inama nanje ndafise uburenganzira bwo kuriha inzu narinze kumugisha inama none mugihe mbona we natamafaranga hama kaguma atuntuye nka kurya anye ku mutima avuga ati je kubera iki bashaka kuntwara umugore kubera iyi nzu ndimo nimba bibwira abandi bo hanze pana je navyambwira none ashitsi wawe bimera gute nyene tubanye neza mu rugo nta ngorane we usha muroga we naramuroze gute abakobwa mu gisagara ndabona ni ngorane oya navyo kuroga je sinzi n'imiti n'ingene bayikoresha kwanza mbiza wowe kuragenda kure je ndiko ndaganira n'uyu unyavuga ukuntu atashigisha inama none we nyimba ufise we nta mugore ufise we hariho vie privé na vie iba iri public urumva wowe uriko urabaza ibintu bidakenewe no kubazwa ngaha urabona kamera deja ziri ngaha uriko urabibona oya turashaka kumenya kubera jere ujya mugabo turamaze kuganira kandi urabizi ndazi warabikurikiranye urabone umugabo ukuntu atunuye ku mutima ujya mugabo yakubwiye afise ingorane nyabaki basi ujya mugabo ingorane afise ingorane y'ukuntu wewe uza kurisha umugore kandi nawe ahari ari umugabo ingorane irihe kandi umugore wiwe aba yambwiye uko nyene aza kundiha aca nshika ndondera we kubera none we uja guca inyuma yawe umugabo abakobwa mu gisagara mwe mwabaye gute je kuri nduru bizi gute ko ndamuca je nanduru je ndiko ndatera uraba kabanyamajyana ona bro ona tulia kwanza niongee ona mpatie kwanza hiyo shapo ona toka nje mister toka nje umugabo wawe uza kumucamwe uramaze kubibona ko tulia kwanza bisha vitu gani toka nje awe ona kwanza usubiri kwanza ona siyakwambia inzu muyipanza amahera ngaho inzu muyipanza bayipanza amahera ngaho aha ni wanje nibampangiye inzu akuna nyumba yako ya binombori iyo ni ya franga ona mbese toka nje ona toka nje bana je nabiyevye kugwana anogenda ndakweretse bro hapana bya mupore ima kwanza shapo yanje kwanza nipatie shapo yangu abona tani kuhebe nipatie shapo yangu nivalishe tu sasa hii ndio imbaye sasa namubakiana bibi wa watu namubakiana bakunza nyinshi meja mko murabona twende kuntu toka kuna vitu gani sasa nabakiana bibi wa watu